byari bimaze kuvugwa n'abanyagihugu hamwe n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ko leta y'u Burundi ifungira abanyagihugu mu busho butazwi. Bamwe bakavuga ko bakugwayo bakagandagurwa, none umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yarayavyemanze mu kuba yarayavuze ko muri aya mezi abiri gusa ngo hamaze guhagarikwa abanyagihugu barenga ibihumbi 200 bagirizwa kugira ibitero vy'amagrenade. Igitigiri kirengeye kure cane ibitigiri bisanzwe bizwi vy'abapfunzwe. Abanyagihugu co kimwe na bamwe mu baharanira agateka kazina muntu bati nta bindi vyemezo bigikenewe ko abirirwa baragandagurwa bakugwa muri ubwo busho butazwi. Bagasaba uwo mushikiranganje kwerekana abanyagihugu bagize iminsi banyuruzwa ahantu bapfungiwe. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Alice Mukeshimana. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo umutekano Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yaramenyesheje ko muri aya mezi abiri gusa ngo hamaze guhagarikwa abarundi barenga ibihumbi 200 bagirizwa kugira ibitero vy'amagrenade. Igitigiri kirengeye kure cane ibitigiri bisanzwe bizwi by'abafungwa. Ivyo akayabishikirije mu gihe byare bimaze kuvugwa n'abanyagihugu hamwe n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ko leta y'u Burundi ifungira abanyagihugu mu busho butazwi, bikavuga ko bamwe muri abo bafungwa bakugwa muri ubwo busho butazwi bakagandagurwa. Dukurikirane Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere. Harafashwe inkoho zitandatu zo mu bwoko bwa Kalashnikov, inkoho imwe itera ibisasu vya rocket, ibisasu ntezwa ntoki 23, amasasu 2256, amabomba 5 yo mu bwoko bwa mortier ya 60. Harahagaritswe abikekwa ko ivyaha bitandukanye bangana 227. Harahagaritswe n'abapolisi 42 bigenjeje nabi. Harasamburwa imigwi 33 y'inkozi z'ibibi. Anshere niko yagize arongoye ishirahamwe rigiteka wewe akamenyesha ko abo bahagarikwa ngo atakindi bazira kiretse kubikeka kuba bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD hamwe no kuba baragiye mu myiyerekano mu mwaka wa 2015 yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Kurikirana Anshere niko yagize arongoye ishirahamwe rigiteka, amajwi yiwe tukaba tuyakesha bagenzi bacu bo kw'iradiyo Ijwi rya Amerika. Benshi bahagarikwa ni babandi bikekwa ko bari mu myerekano yo 2015 cyane cyane mu Rwanda ko batutsi, aho abandi nabo ni bamwe bari mu bikekwa ko badashyikiye ubutegetsi buhari, na cyane cyane abantu bo mu ngambwe badashyikiye nuvuga cyane cyane usanga ari FNL, MSD ndetse mbere n'indi migambwe usanga itemewe n'ubutegetsi buhari. Kubwo aharanira agateka kazina muntu arongera agatangazwa n'ivyo bitigiri bivugwa n'umushikiranganje w'umutekano by'abanyagihugu bahagaritswe. Ati none bo bafungiwe hehe ko ibitigiri yavuze bitandukanye n'ivyo tuzi by'abanyagihugu basanzwe bafunzwe. N'ubunyene dukurikire Anshere niko yagize. Muri biteka rero tukagira tuti nyabuna kwica gitigiri yatanze na bujya kirengeye kure y'abafungwa bahari. Cyo twiyumvira tuti none abo bantu 200 bafungiwe hehe, barafasha bafungirwa. Ico rero bitagi tumari igiteka yumvira yuko bwa busho butemewe n'amategeko bushobora kuba bwarabwijwe muri iyi minsi. Guko mu biharo dufise nuko mu kwindwi hari hafunze abantu 11,443. Abanyagihugu bo bamenyesha batajya umunwa ko abarundi birirwa baratogwa ibiziga hirya no hino mu gihugu, barinda kubakugwa muri abo nyene bafungirwa mu busho butazi. Basaba uwo mushikiranganje kwerekana abanyagihugu bagize iminsi banyuruzwa ahantu bafungiwe, ngo bitabaye uko nta kindi kizoba gisigaye atari uguhaguruka bagatonda ku biro by'umukuru w'igihugu bagaheza bakamubaza abantu babo iyo bashizwe nk'uko bivugwa n'abo banyagihugu nyene. Urakoze nawe Alice Mukeshimana kuri iyo nkuru waduteguriye. Ihohoterwa ku batavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD rirabandanya mu mihingo itandukanye y'igihugu. Umunyagihugu Rutayisire Alexis asanzwe ari mu barongozi b'umugambwe SNL ku mutumba ya Randa, zone Kirundo, komine n'intara ya Kirundo, yaraye haswe kugandagurwa mu gukubitwa izo gupfa inyuma yo gutegwa n'imbonerakure zirongowe n'umukuru wazo kuri uwo mutumba nyene. Abanyagihugu babo
babonye ako kabi kabishe karaye gashikiye uwo munywanyi wa SNL bakavuga ko intwaro ya CNDD-FDD ataca umuntu yoyitega ko atari ubwicanyi gusa ngo izo mbonera kure zose zitumwa n'abategetsi b'iyo ntwaro. Inkuru twatohorejwe na mugenzi wacu King Blaze Iranzi. Uwo yaraye ahohotewe biteye isoni azwi ku izina rya Rutayisire Alex w'imyaka 31 y'amavuka akaba no mu ndongozi z'umugambwe SNL ku mutumba ya Randa zone Kirundo komine n'intara ya. Amakuru ashikira duhaguruka akaba avuga ko Alex yatewe ku rugo iwe ku masaha yo ku mugoroba ategwa n'umugwi w'ugwaruka rw'imbonera kure ngaho nyene ku mutumba ya Randa zirongowe n'umukuru wazo ari we Kanyeshamba Yohani Bosco asanzwe ari n'umubarongoye uwo mutumba. Niko kumwaduka n'amahiri bamukubita buyoka bamwagiriza ko yanse kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD. Reka wumve twakubwiye kuva kera wanka kumva. Ayo niyo majambo yaguma garuka mu kumukubita. Haciye akanya abanyagihugu bumvise amaborogo ya Alex barashobadutse bava mu mihana yabo baza gutabara. Niko gutesha zambonera kureza ariko zimuhohotera. Atakivuga atanuruguvu rumwe agisigaranye niho bamunyarukana mu bitaro bikuru vy'intara ya Kirundo aho gushika ubu ari karavurirwa. Imwe izu kwizina rya Kirayi iyindi Nyabwana zitwagwa ku kirindiro c'igipolisi kiri kuri uwo mutumba wa Yaranda ariko warazirongoye ari we Kanyeshamba Yohani Bosco akaba atigeze ahagarikwa. Icatangaje abanyagihugu baho abo banyagihugu bo bakabona ko nabo bahagariswe byabaye ivy'uruhenda amaso kuko abapolisi batinye ko abanyagihugu bohava bihanira ubona ko agashavu kabaniga. Abanyagihugu bayazana raduhaguruka bakavuga ko intwaro CNDD-FDD atakindi kiranga atari ubwicanyi. Ngo ntivyumvikana ukuntu uwo mugambwe wamushaka ko abarundi bose bawuyoboka ku nguvu ugataka ugakoresha ugwaruka rwawo harimo kubahohotera kubanyuruza no kubica. Barangiza bavuga ko intwaro CNDD-FDD yari kuye gusezererwa ikibagirwa burundu mu gihugu cy'u Burundi. Urakoze nawe King Blaze kuri iyo nkuru waduteguriye. Abandanya kwibonekeza ubwicanyi budasanzwe mu ntara ya Cibitoki komine Mugina zone Nyamakarabo ku musozi Gitumba agacimbira intabo. Uwo yishwe akaba ari umukenyezi afise imyaka yababa 40 akaba yishwe mu ijoro ryo kuwa 26 Gitugutu uwo mwaka. Amakuru dukuraho mu Cibitoki avuga ko uwo mukenyezi yoba yishwe n'umugabo wiwe bari basanzwe bubakanye w'imyaka 46 akaba ari mu minwe y'igipolisi kumvo z'amatohoza. Bamwe mu banyagihugu baganiriye n'uruganda rwa radio Haguruka bakavuga ko abanyagihugu bwabo aribo bakwiye kwigwanako bakikura ko intwaro ya Gitega ngo kuko babona ko ubwicanyi buguma bwisubiriza kubera ubutegetsi bwa CNDD-FDD butigera buhana ababikora. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Aline Munezero. Uwo mukenyezi w'imyaka yababa 40 yishwe n'umugabo wiwe mwijoro ryo ku munsi wa kabiri w'iyindwi yarazwi ku mazina ya Zaina Gloriose. Yiciwe mu gacimbira intabo umusozi Gitumba muri zone Nyamakarabo komine Mugina intara ya Cibitoke. Amakuru radio Haguruka ikura muri ako gace amenyesha ko uwo mukenyezi Zaina Gloriose yari yagorobeje ari kumwe n'uwo bari bubakanye ari we Cyprien Nyandwi w'imyaka 46 aho bari ko basangira agacupa mu bunywero buri hafi y'urugo rwabo. Bugingo rero bashitse mu nzira bariko barataha ngo niho batangura gushwana hahava hajamwo no kugwana. Umugabo Cyprien Nyandwi ngo yahavuye akubita umukenyezi wiwe imigere myinshi yo mu nda gushika hacikana. Ayo makuru abandanya ashikiriza ko abanyagihugu ndetse n'umuryango w'umuhisi bagombye kwihanira ariko igipolisi kibacahashitse maze gisukamwo mabisi. Cyprien Nyandwi nyene kwagirizwa icaha yaciye afatwa vuba na vuba kugira ngo asambishwe bisabwe n'inzego z'ubutungane. Abanyagihugu bo ngaho muri zone Nyamakarabo bagasaba ko uwo mugabo yohanwa hakurikijwe amategeko ariko bakagira amakenga kubera ko urwego rw'ubutungane bimaze kugaragara ko rukorera mu kwaha k'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ahandi naho hagakora ibiturire. Bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio Haguruka bakaba bavuga ko abanyagihugu bwabo aribo bari bakwiye kwigwanako bakikurako intwaro ya Gitega ngo kuko babona ko ubwo bwicanyi buguma bwisubiriza kubera ubutegetsi bwa CNDD-FDD butigera buhana ababukora. Urakoze Aline Munezero kuri iyo nkuru. Inyuma yaho hari haheze imyaka itari mike harangwa imyidogo mu banyagihugu bo mu ntara ya Kayanza ijanye n'amafaranga atozwa n'ibigo by'amashure byo muri iyo ntara yitwa ko arayo gushimangira ivyigwa baba bize. Urongoye igisata c'indero mu ntara ya Kayanza yarayavuze ko ayo mafaranga ategerezwa guhagarikwa vuba bwango. Naho biruko rero abarundi bavuga ko ataraho mu Kayanza honyene
hamwe atangishwa ayo mafaranga y'umurengera ku mashure mu gihe leta ya CNDD-FDD yo ihuma amaso amakungu ivuga ko abana biga ku buntu. Ido nido ni mu nkuru twateguriwe na Mahoro Pasya. Hari haheze igihe kitari gito abavyeyi barereye ku mashure yaba aya leta ndetse n'ayigenga yo mu ntara ya Kayanza batabaza ko babangamiwe cyane n'amafaranga y'umurengera batozwa hamwe buri kwezi ahandi buri mezi atatu, bayatozwa n'abarongoye ibigo bitandukanye vy'amashure vyo ngaho mu ntara ya Kayanza. Ahabo bayobozi basigurira abavyeyi ko ayo mafaranga ari ayo gushimangira inyigisho ziba zahawe abanyeshure azwi nka frais de renforcement de cours mu rurimi rw'igifaransa. Abo bavyeyi bakaba bari bamaze imyaka batabaza mu bategetsi batandukanye basaba ko bo bakurikiranira ico kibazo kuko ayo mafaranga yari yarabaye itegeko ku banyeshure bose, yaba uwukeneye iryo shimangirwa canke uwutarikeneye. Inyuma yako kamo ndetse n'imyidogo y'abanyagihugu, Desire Hatungimana umuyobozi mukuru w'indero mu ntara ya Kayanza yarayavuye mu gacerere aho yasavye abarongoye ibigo vy'amashure yaba ya leta ndetse n'ayigenga yo ngaho mu ntara ya Kayanza yose ko bohagarika vuba bwango ayo mafaranga basaba abavyeyi. Asaba umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Gatara gusubiza amafaranga agera ku 220 vy'amahera y'amarundi yaheruka gutangisha buri munyeshure yiga kuri iryo shure. Desire Hatungimana asanzwe atwara igisata c'indero aho mu ntara ya Kayanza yagiriye ko anagabisha amashure yigenga ategeka abanyeshure kugurira umwambaro w'ishure kuri ayo mashure nyene ko bohagarika izo ngendo zitajanye n'amategeko y'ubushikiranganje bw'indero. Abanyagihugu bo ngaho mu ntara ya Kayanza barashima iyo ngingo y'uwo mutegetsi, ariko bakanavuga ko atari ngaho mu Kayanza gusa iyo ngendo iri, ahubwo ngo ni mu bigo nka vyose vy'igihugu aho abarongoye amashure bikikamukiza bagatangisha amafaranga y'umurengera abavyeyi ngo nayo gushimangira ivyigwa abanyeshure baba bize. Ahandi naho bagategeka abavyeyi kugura imyambaro y'ishure y'abanyeshure ku mashure aho usanga baba bayishize ku biciro vy'umurengera. Ngo ivyo bikaba bimeze uko mu gihe leta ya CNDD-FDD yirigwa ihuma amaso abarundi n'amakungu ivuga ko abana mu Burundi bigira ubuntu, kandi ugasanga ubu vyitwa ko ari ubuntu nyabuna ari abavyeyi batangishwa amafaranga menshi kurusha. Bagasaba ubushikiranganje bw'indero gukurikirana ico kibazo kuko gihanze abarundi basanzwe bibereye mu bukene buzura inzara. Tugushimire nawe Mahoro Pasya kuri iyo nkuru waduteguriye. Marie Chantal Nijimbere n'umuforomakazi akorera aho batangira imiti mu gisata c'indembe mu bitaro vya Gitega, umugwa mukuru wa politike, yungururijwe mu ibohero rikuru rya Gitega aho mushikiriza manza yamwagirije icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu. Abanyagihugu bakaba batangazwa n'ivyo yagirijwe aho bavuga ko ari ibara mu butungane bw'u Burundi. Abajyango biwe kumwe n'abanyagitega muri rusangi batera ivyatsi iyo ngendo ya leta ya CNDD-FDD aho bavuga ko bamwagiriza ibidafashe, basaba irekurwa ryiwe atakirinze gusabwa. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Kwizera. Uwo muforomakazi yungururijwe mu ibohero rikuru rya Gitega azwi ku mazina ya Marie Chantal Nijimbere, akaba yakorera aho batangira imiti mu gisata c'indembe ku bitaro mpuzantara vya Gitega, umugwa mukuru wa politike. Umushikiriza amanza yamwagirije icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu. Ivyo yagirizwa bikaba vyatangaje abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega aho bavuga ko akamara maza kubona umushikiriza amanza yubahuka kuremenaniza umupfasoni nk'uyo. Uwo Marie Chantal yari yafashwe kwa 30 Nyakanga uno mwaka apfungirwa mu gasho ko ku biro vy'igipolisi mu ntara ya Gitega nyene, aho yari yanamaze kurenza ikiringo c'indwi zibiri zitegekanijwe n'amategeko, akaba yagira kwiza ukwezi kose ku biro vy'igipolisi. Ifatwa ryiwe rikaba ryari ryabaye igihe yari mu karuhuko k'akazi, akaba yari yabanje kwagirizwa ko yoba yavugiye ku bimenyesha makuru biri mu buhungiro. Bikaba bivurwa ko yoba yerekanye amakosa akorwa ku bitaro aho harimwo kuraba nkuzi mu bijanye no kugena abavuzi bakorera mu gisata co guhangana n'ikiza ca COVID-19 kubera ko harimwo ubudushiruka bute iruhande y'umushahara. Abaryango biwe kumwe n'abanyagitega muri rusange bavuga ko ari ibara mu butungane bw'u Burundi, bagasaba CNDD-FDD kurekura iyo nzira karengane atakirinze gusabwa ngo kuko iriki hohotera inzira karengane yifashishije ubucamanza bwayo busanzwe bucira inkonda. Urakoze nawe Eric Kwizera kuri iyo nkuru waduteguriye.
abanyakuri nibo bagomba kurwanywa mu gihugu cy'uburundi murabibona murabyumva mwumve ko birababaje harageze yuko uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abapfasoni b'imitima bafite umutima runtu harageze barundikazi oya trop tuvi buzimu tuji buntu ariko kandi sindi no mu batangara iyo mu bihugu byacu bishitse ko abantu bafata ibigwanisho twarayibonye muri kahise ku Burundi twarayibonye muri kahise k'akarere turimwo ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona atakindi basigaranye ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga baja naho bazotwica naho bazotwangaza naho bazobandanya badupfunga canke bakabandanya baturenganya ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzoyikura tukayirandurana n'imizi ako kazi ntituzogahagarika na rimwe tugowamwe nico gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira agateka kacu iki ni kimenyetso cyuko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe nico gituma n'abarundi aho bari bose bo kumva kumwe akarenganyo barenganye ntarabe ngo ntacyo ngo ndenganirijwe ngo n'umutete nkanje ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje ndenganijwe n'umututsi nkanje oya akarenganyo tukumve kumwe kababaza kumwe kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanirize hamwe ni na hano amakuru twari twabateguriye tuyarangirije ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteze amatwi ngashimira abamenyesha amakuru bayatororokanije sinibagiye gushimira n'uwatumye amajwi abashikira Gisirene Manirakiza ahanje nkaba ndabasezeye naho ubutaha